Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. duhawe n'umuvyeyi wacu Papa Leo wa 14 aisengero ya Mugera yitiriwe Antonio w'iPadova mweranda irosi iteka ryo kwitwa Bazilike isengero Papa agaba mbere tukaba tumutumiye kuzoza kwidukwangurira igihe azobona ko bikwiye azoze iwe mubiwe azoze ayihererezemo inkuka ya misa yongera naharyame mbere kuko kuva uno munsi habaye iwe. Ndahimbawe cyane uno munsi kuba ndi kumwe n'isinzi ry'abakristu baje muri urugendo rweranda bw'uno mwaka wa 2025 kuri uyu musozi mwiza cyane wa Mugera. Ndashimiye Imana mushobora byose impare kano kanya ko kuyikengurukira icese kuvyiza idasiba kugirira Uburundi na cyane cyane kuvyiza yama igirira kandi n'ubu iri kwirakorera abaje kuyisenga kuri uyu musozi mweranda. Twari tumenyereye kuza kwambariza Imana muri ano mataba turi kumwe n'abepiskopi b'Ekleziya y'Uburundi, ariko uno munsi twazananye na Ekleziya yose y'Ikagera kuko dufise umushitsi adasanzwe intumwa y'umuvyeyi wacu Papa yashimye kuzanana natwe kuri uno musozi, nagomba nawe tumukomera amashyi mu kumukengurukira kubona yagendeye iki gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi akaba yemeye akaza kuduhereza inkuka nyeranda cyane y'amabanga y'icuruba ryacu, kubabona hagati yacu nyene icubahiro n'ikimenyetso kitabesha cyuko umuvyeyi wacu Papa aturi hafi kandi ko ikirimba ca Papa mu byo gishinze ijisho hari n'igihugu cy'Uburundi n'abacu.
abasaserdoti babwo, abafurere n'ababikira babwo, abakristo babwo, abagabo n'abagore, abasaza n'abana, abasore n'abigeme, ogereza izigamire ibarura y'ukwemera n'ukwizigura n'urukundo. Yobora abatwara igihugu cyacu, bindura abakarani, abantu bahacuye, boza abagoye, bohereza abarwayi, murikira mwiranga, turagusabye imboni yacu, utabara Burundi n'ibindi byose, ushaka tuba bikiranganya, bisabire twebwe tukwibukira. Amen. Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe umutumwa Yohani. Muri icyo gihe ingoro y'Imana iruguruka mu ijuru, n'isanduku y'isezerano y'umukama rigaseruka mu ngoro. Mu ijuru haboneka ikimenyetso cy'igitangaza, umukenyezi yitwikiriye izuba, munsi y'ibirenge byiwe hari ukwezi, kandi afise ku mutwe urugori rw'inyenyeri 12. Arihungenze kandi araboroga kubera ko yari ku mbanyi imubabaza cyane. Hanyuma haboneka mu ijuru umurizo wacu ukubura 1/3 cy'inyenyeri zo mu kirere, uzikoragurira ku isi. Nyagisizi imwe ihagaze imbere y'uwo mukenyezi ari ku mbanyi, kikirindiriye ko ashikana ngo kice kirotsa umwana yibarutse. Noneho wa mukenyezi yibaruka umwana w'umuhungu, umwe azotwara amakungu yose, akayatwaza intahe ikomeye. Nyamwana baca bamujana iruhande y'Imana hambavu y'intebe yayo, nawe nyamukenyezi ahungira mu gahinga iyo Imana yamuteguriye ihungiro. Niho numva ijwi risamirana mu ijuru riti, ngiyi intsinzi, ububasha bw'umwami by'Imana yacu be n'inganje ya Kristo wayo. Iri ni ijambo ry'Imana.
w'ijuru n'isi, mizero ya Afrika, mukandisi w'Uburundi, mugabekazi w'abatumwa, warashimwe n'Imana ukugira agatangaza mu bandi bavyeyi bose, igutungisha ivyiza vyose. Warasama atagicumuro, urakura ataceyi, ushika mu bigero ugisayangana mu bweranda bwawe. Nezerwa himbarwa Mariya, umukama muri kumwe. Muvyeyi w'akarorero, waremeye udahigima, kw'iryo watumweko n'umukama rizotaha. Wibaruka mukiza w'abantu bose, ucubanye na w'Imana n'abantu. Nico gituma tukwituyeko, turagutuye mwe n'umwana wawe, Afrika nzima n'Uburundi bwacu, bikingira kabi kose, indwano y'amacakubiri, urwango, umwina w'ivyisi, ubwishime, agasuzuguro, uruhumyi rw'umutima n'ububisha bwose. Muvyeyi w'inama nziza, tuvugire ku mwana wawe nk'amberikana mu bugarire, muri Afrika no mu Burundi. Turonke abasaserdoti n'abandi bihevye benshi kandi beranda Kristo umukama wacu. Amen.